gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro cy'imbona imvano cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu mu 2022. Nkuko nabibemereye ubushize, uyu munsi turabagezaho igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze kwa gatandatu ushize. Ikiganiro cyavugaga ku mibereho ikomeje gukomerera abaturage bo mu Burundi kubera impamvu zinyuranye. Uretse ibura ry'ibitoro, leta y'u Burundi iranavuga yuko hari ibiribwa bihingwa muri icyo gihugu, ariko kubera akaboko kabitwa abakomisiyoneri ngo barangura ibyo biribwa ku mafaranga make bakabigurisha ku giciro cyo hejuru, nabyo nyine ngo bituma abaturage bagira ibibazo. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twahaye umwanya abatwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo kuri ibyo bibazo, ariko tukaba twari kumwe kandi na Faustin Kumana, umuyobozi wa Parsem, ishyirahamwe rirwanya ruswa, ikimenyane no guhindura ingendo, kugira ngo afashe abo banyagihugu na leta kubonera inyishyu ibyo bibazo. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Reka tujye kuri Vianney Ntunzwe n'Imana, uratwumva? Ndabumva cyane. Aha, ngaho nawe rero tanga ibitekerezo byawe. Jewe ikintu novuga ku bijyanye n'iki kibazo cy'ubukene nyene buguma bwiyongera mu Burundi, mu bisanzwe atari uyirengagiza, nta n'umwe yovuga yuko butari kubura mushikako, yaba ari uri mu gihugu canke ari uri mu mahanga, kuko nka twebwe abajene yaba twari mu gihugu tuba turiko turakora dukorera mu gihugu cacu, ituba twaje ino kurondera ubuzima kugira ngo tubone ko tubaho, kubera iki ubuzima tuba tubayemo mu gihugu buba buriko burasa n'ubugorana. Aho uri hehe? Ndi muri Kenya. Ni uvuga yaba atari ubwo buzima buriko buragora mu gihugu cacu, bumva ni igihugu ciza, ariko kubera ubuzima buriko buragorana tuca duhita mu kugira ngo dusafire tujye kurondera ubuzima ahandi. Ariko izi nguvu tuza gutanga mu kindi gihugu ko zikoresheje turi mu gihugu cacu, gutyo tukideza imbere turi mu gihugu cacu, n'igihugu cacu nacyo kikaharonkera akoyoko. Ariko rero urumva biragoye cyane kugira ngo ugumiye. Ikiza cyo no kubera tweho vyashitse birakunda turaronka naho duca, hari abandi nyene baranabura n'uburyo bwo kugira ngo barabe niho boza guca ko kagero. Ariko rero hanyuma se aho ngaho uri muri Kenya ntacyo ukora? Nico nakubwira ati twaje no kugira ngo turondeze ico twokora kugira ngo turabe yuko twogira aho twigejeje. None biracamo? Si bibi kandi si byiza, kuko uraza ubuzima bwo mu mahanga yuko butaba bworosha, ariko biruta kuguma aho wari uri. Hanyuma iyo bigufashije ntacyo usagurira bene wanyu bari i Burundi? Turaraba ukuntu tubigenza, ariko naho ntibyoroshe kubera iki amatagisi nk'iyo urungitse amafaranga urazi yuko yacisha muri banki ya leta, nayo ikisa nk'aho muyagabuye, kuko bo nyene baca barondera amadevize. Rero ukaca usanga rero uko kuntu ubuzima bwazimbye, naho bica bitwafekta, uko umaze kurungika udufaranga ukarinda kuducisha muri banki y'igihugu, naho idolari urumva mu banki y'igihugu ararikoroye, usanga n'ubundi uguma wahomba. Aho mukaba mwifuza iki rero, leta yaborohereza iki ubwo ngubwo kugira ngo mugire icyo mufasha? Twifuza yuko politike y'igihugu yohinduka kugira ngo borohereze umunyagihugu, ko byose byugariye muri politike y'igihugu, uko igihugu gitwawe cyangwa uko igihugu gitunganijwe, bakaraba bagahindura, kuko hari ibintu bimwe bimwe usanga bashiraho intambamyi kugira ngo umunyagihugu yoroherwe mu iterambere ryiwe. Nk'ibihe rero? Ni nk'akarorero uravye nko mu gisagara ca Bujumbura, nk'abantu bato bari batunzwe no kugendesha nk'ibi vyuma bica amafaranga mu gisagara hagati, nka tukutuku, imoto n'amakinga. Abona barabakuye mu gisagara, bamwe barashwiragiye, hari abaduze ruguru, abandi baja kure y'igisagara. Ubuzima urabona yuko bwase. Ariko basobanuye impamvu, ariko ni ibibazo by'umutekano, ibibazo byatumaga abantu bapfa.
nta gihe na kimwe abantu batazopfa kandi uharuye ntabwo abantu bose bapfa ngo bishwe n'amaksida atezwa n'ubwo ruja n'uruza rw'ivyo bintu bahagaritse. Ariko leta iravuga ko byabigabanuye cyane ntabyo nzi kabisa, ariko uravye iciza byazanye n'ingaruka byasize, nibaza yuko ubibona neza yuko ubuhombe bwabaye burebure cyane gusumbya icyo bakinze. ku bwawe rero icyo wifuza leta yabafasha nk'amwe mushaka gufasha bene wanyu bari mu Burundi ni iki? Ni ukuvuga yo korosha idolari rikavunja nk'uko mu bindi bihugu rivunja. Ni ukuvuga nk'angahe murifuza ngahe? Ni kuvuga dufate nk'ubugiye kuri marishe noire, idolari rirashobora kuvunjwa 3,200 cyangwa 3,150, ariko uricanye muri banki y'igihugu irishika n'2,000. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo utanze Vianney. Reka undi turi kumwe rero ni Germain Uwayezu. Germain Uwayezu, wowe uherereye he? Germain Uwayezu ndi Bujumbura neza na neza. Aha, nawe rero waratwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo kuri iki kiganiro, ngaho tanga ibitekerezo byawe. Ego, mwaravuze kujerekeye ubukene n'ibintu biko biraduga ibiciro cyane cyane ku masoko. Yego nibyo. Yego, tukavuga tuti rero kugira ngo bikunde umuntu wese agire cyaterereye nuko na leta dufata umugongo, cyane cyane kujya bagabura indinganizo y'amahera leta ikoresha ku mwaka. Abona nk'ubu turi mu kwa gatandatu, leta inakoresha amahera mu kwindwi, hagaca habaho uburinganire bakongereza amahera muri za bisata zitwa yuko ari byo ntanga nguvu mu gihugu, cyane cyane uburimyi, ubworozi, bakongerezamo amahera uburyo abantu bakoresha. Uburimi bwacu bugatira imbere, tukava muri bwa burimi bwa kera bwo umuntu arimisha isuka akaruha, tukaja muri burimyi buteye imbere kugira ngo bishoboke tugwize umwimbo. Mugabo mu gihe twoguma dukoresha bwa burimi nyene bw'isuka, umuntu akagenda ku kazi 2:00 akava kurima 11:00 agataha yarushe yananiwe cyane, ejo mu gitondo agasubirayo, nukuri gutera imbere bizotugora. Leta nirabe rero yongereza uburyo muri za bisata nyene z'uburimi n'ubworozi, mbese n'amasoko ntanga nguvu kugira ngo bishoboke tugende mu nivo y'abandi mw'ibihugu bindi biteye imbere. Nuko murakoze. Ubwo urumva urimo uravuga yuko leta yahinyanyura ingengo y'imari. None ayo mahera urimo uravuga ko bashyira mu burimyi, mu bworozi, bayakura hehe? Bayakura muri ibi nyene tuvuga, muri nyene imisoro ariyo twita yuko ari amatax, amakori, bakayakura mbese no mu bantu baza gutera inkunga niko bazita, baza gusahiriza ibikorwa vya leta. None ayo makori urimo uravuga ko abo twavuganye mbere bo bariraga ahubwo bavuga bati nibagabanye ayo makori? Ega burya igihugu nicotera imbere ata makori. Umwe wese nuko hoba kujya guhunga makori bigahera. Umwe wese akiyumva yuko iterambere ry'igihugu yova kuri we. Umwe wese akiyumva yuko ari umukozi wa leta, ari umurimyi. Umwe wese akumva yuko kugira ngo igihugu itere imbere je umuvako. Kugira ngo duseze abandi bisaba yuko twe tuba twikwije, twe nyine nganye ya interne. Umwe wese akiyumva yuko iterambere ry'igihugu rimuraba. Ari uri mu gihugu, ari uri hanze y'igihugu, mugabo w'umurundi akiyumva ngo yuko iterambere rimuraba. Ubu none no baza amahera dukoresha mu gihugu ava hehe? Si hahandi nyene, nayo nyine tukwiye kugabura neza. Ariko nyine mu banyagihugu baravuga yuko kubera ubukene buhari, ibiciro byaduze, bakavuga bati turakura hehe amahera mudusaba yo gutanga ayo makori, ayo misoro turayakura hehe ko nta nayo dufite yo kurya? Mutaba wanje mbega none ahanye mu gihugu wacu tuvuga yuko ariho biko birayangara, ego ariko woza ukaraba uko tubayeho mu mirimo yacu ya misi yose, ari ingeso zimwe tutaraheba dukwiye guheba. Hama ikindi naco izihe ngeso? Hariho ahantu bagira imanza zidabereye, izindi nazo nuko kujya nyene babivuze arihi abo bita ngo bamutinja, tukabihindura tukagendera mu uko nyene dukwiye kubaho twese, umuntu wese kujya nyene babivuze akaba afise
jardin botanique apana ya jardin gusa uvuga ngo ni jardin y'amagazo oya ikarengarenga ukaba woroye n'udukoko mu nzi wawe canke n'imiburiburi n'agakwavu uko nyene tukikwiza uko hama tukagenda rero mu ndinganizo y'abandi naho. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo utanze Germain Uwayezu. Murakoze namwe. Ya undi dufite ku murongo, reka tubanze tumusabe atwibwire amazina yawe ninde? Ni Chrétien Claude Bujumbura. Chrétien Claude, nawe watwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo muri iki kiganiro, ngaho ijambo ni ryawe. Ego narabonye muri ko muravuga ku byerekeye izamuka ry'ibiciro mu Burundi, nena shatse gutanga iciyumviro canje koko nko mwabivuze niko biratugora cyane. Ubuzima turiko turabamo mu bisanzwe n'ubuzima umuntu usanga afungura rimwe ku munsi naho nubwira ubuntu. Rero icifuzo canke ciyumvira numva no vuga nuko ababijejwe mbere gato yuko tujya ku ciyumviro ufite banze udusobanurire gato. Kuba birimo birabagora gufungura biraturuka kuki? No kuvuga ni ibiciro byaduze cyangwa se ni ikibazo kiri mu Burundi cyihariye gituma mwumva yuko mufite inzara, kuko uvuze ko ngo no kurya rimwe biragoye? Biragoye kuko kwaba kwiyunguruza ni ingorane, kwaba ibiciro ikintu ugiye kugura usanga cyaraduze hafi inshuro zibiri, ugasanga agashikara abantu tuba dukorera nikaduga. Iyo niyo mvo nibaza ituma bigorana kugira ngo umuntu ashobore gufungura, kuko nk'akarorero nk'umuceri umaze kugira witwa ko ari uwanyuma ugeze hafi kuri 3000, murumva ko ibihumbi 3 byazamutse ku rugero ruri hejuru. Ego ni ibihumbi 3 uvuye kuri angahe? Kare waraguha 6,000 ariko ubuye usanga uri hagati y'ibihumbi 2,600 na 3. Ubwo no kuvuga ni mu gihe kingana gute uzamutse gutyo? Ivyo biriko biba ubu, nibaza ko atanameza birarahera, biguma biduga uko umunsi uhera, tukibaza tuti none ibi bintu bizoherera hehe? Naho rero tufise umutima uhagaze, tutabona ibintu biriko biraja, tutamenya neza mbiga iyi ngorane yo biriko yava kuki. Ubundi wowe ubusanzwe ukora iki? Jewe nsanzwe nisumamwo nta kazi nsanzwe mfise, mugarumva n'umubosi yahora guhemba amahera ntaduga. Hanyuma wari utangiye kumbwira icyo ubona cyaba umuti w'iki kibazo, ngaho kibwire kivuge tucyumve. Ego nivyo jewe kubwa jewe nibaza byoba nk'inyisho nuko bogerageza ngira n'iki kibazo cyo kwiyunguruza carashizemo uruhara, bakaraba leta igafata ingingo zose zishoboka kugira ngo umunyagihugu ashobore gufungura, imishahara barabe baduze gatoya, kuko turabona no mu bihugu bindi umushahara waraduze kandi bo badusumbya, ngira ngo byo no kwita gutera imbere barabe. kandi nk'uko leta ari umubyeyi wa bose, abashobora kuba batwumva babyumve ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umunyagihugu ashobore gufungura n'imiburiburi nka 2 ku munsi, kuko murumva ko biteye ubwoba cyane. Reka nkumvisha ibyo umukuru w'igihugu avuga, hanyuma uze kuza kumbwira icyo bivugaho kuri uwo muti wowe uri muravuga. Aha tuva ngo turashonje, bamuza murasoma amakuru cyane. Nagiye mbona ahantu barya ubuzimba bw'ibitoki. Twebwe ubuzimba bw'ibitoki ngo baburya harigeze gutera ikigoyi mu Burundi, inzara ikomeye cyane, ngo barya ubuzimba bw'ibitoki. None nagiye mbona igihugu yababo kandi ni sawa ngo burimo amavitamine menshi, igitoki tekeke igitoki ari ryo barya uno munsi. Twebwe iwacu amababi y'ibishayoti ntiturya ari imboga, amababi y'itomate ntiturya ari imboga. Ibyo tutarya ni byinshi kandi ari imboga kubera turahaze. Hari umurundi ararya igifyera ntibyuzuye ngaho, si inyama nziza proteine. Ikikogoshi hari umurundi ariko ararya igikogoshi. Umubirizi hari umurundi ariko ararya umubirizi. Kubera iki? Byerekana ko rudashonje.
twebwe abarundi ico tuzi kwidodomba, turidodomba, turapfuye aho tworondera umuti umuti uzova kwidodomba. Nico tubona bavuga nti turabanyisirayeli mu gihe ca Musa, nibo bama bariko baridodomba iminsi yose, turapfuye bakibagira Imana ntuze aho yabakuye n'ingene imeze. None natwe Imana yaduhaye vyose. Ubwo si Claude ni mukurukuru yavuze ngo abarundi ngo bameshiba ngo bikogosha ntavyo barya, ariko abakongomani niyo nyama nziza igifyera ni nyama ikomeye cyane. Je musi mwe nzovyorora ibifyera, ndafise umugambi. Je naco ntorora rero, nko murazi ko noroye imisiba jewe, nko bucumbaza ngo none imisiba ngo nko ngo yorora ngo yikoresha iki. Twabye twumvikana n'umuhungu araho yorora isazi mu Giheta, twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tugiye twemporota isazi zo korora rero original, nk'abantu bavyumva gutyo itungano ni muzi ko riva hehe. None ikiro c'imisiba bibaza ko ndakigurisha ngaha, aho woza kongorera aho bibaza ko mpihumba 300 nkaguha. N'ubworozi bukomeye. Je natanguye kurima ibizinu umenga ni ibintu byo gufyina, kandi abantu hariho abo tuvukana bamwe bambwira ngo ariko gudafata amafoto nibibi. Ababonye aho ngeze ubu, natanguye mu kazu kubakishije ibibaho n'ibipapuro bimwe bya rufingi, niho natanguye korora ikizinu. Akavuga none nkiwe uri kurya nije n'ibizinu nirira ntangora. Buke nshora ngira kandi gushikaho nshika kuri laboratoire ikora imbuto, kubera muri agronomy bari banyimye imbuto ngo ntazo, ncangira ishari, ncandabaza bikenewe, laboratoire ndayikorera. Je ndabwije ukuri ubu abantu tubana bagiye muri chaîne y'ikizinu bose babajije kugira ko bukene bamaze kubusezera. Hariho umugabo umwe yahora akora ahantu baramukura, ari abantu bamucongeye, hanyuma acagenda mu bizinu, haheze ukwezi n'inusu azabona ahembwa miliyoni n'inusu. Acaraza aja ku kabare ngo mwari muzi ko jewe rero ngo nakenye ngo mwanyirukanye ngo ubu nije ngura ndafise amahera ahembwa miliyoni n'inusu. Umwaka je nashoye itoni 4 n'ibiro 200 vyumye, nuvuga yuko twimbuye itoni hafi 80. None mwibaza ko bigurwa gute ikiro c'ibizinu? Abenegihugu bakora muri iyo shene ikiro ndakibagurira 5,000, ngaca ngena nkabihingura nkavyumisha, ikiro naho 60 singo c'ivyumye. None sho itoni umbaranga ivyo ngurisha bibisi, ikiro ndakigurisha 6,000, urumva niyo nguze nanje nshashora. Mugabe iwanje jenyene ku munsi sinembura munsi y'ibiro 300, ngomba nigeze amahera ngani. Aha jewe wovuga ngo ko umukuru w'igihugu ngo niho kuko n'urugamba rukomeye cyane. Urabyumva rero, urumva umukuru w'igihugu inama arimo arabagira, wowe urazivugaho iki? Nibaza ko inama ariko aratubwira nimba reyema yoza itorera inyishu ibibazo by'inzara biri mu Burundi, nibaza ko boca batwereka uko ngene twabikora. Ariko ku bwa Jesse nibaza ko ibi bisera byokunda ko tubifungura bitabanje ngira n'imiburi uri guhingurwa, kandi kuba tutabijya ntibisigura ko tutoba dushonje. Hari igihe bikunanira bivanye n'umuco wowe wakuze urimwo, kuko gushika igihe imyaka nawe amaze nta bisera ndabona bafungura. Ariko umuco se watuma wicwa n'inzara uramutse ubonye ari ibyo kurya, kandi nk'uko wari ubivuze nyine bakabikora neza bakabitegura ku buryo biribwa, ibyo ntiwabikora? Yego, naho nanje mvuze ntingira leta yoshishi irabika ikabikora nk'umugambi ikereka abanyagihugu ukuntu bashobora kuyifungura hama iyo nzara igaheza igahera, kuko urugero turi kuno munsi ntidushobora ko inzara ihera ngo n'ibyo bisera biragoye no kubwira ubibona ahantu biri, kugira uvyorore naho nibaza ko babishiramwe imitahe, mu gihe umunyagihugu nawe akenye bica bigorana kugira ngo nyamitahe ayironke ashobore korora nyabisera. Ariko nko kurima ibizinuse nabyo biragoye, kandi umuje ko birimo amahera yabivuze umukuru w'igihugu. Usanga bisaba imitahe n'ibindi ko ndakubwira, kuko nyabizino bisaba kuronka imbuto, bisaba kuronka
mu buryo bw'ubuhinga ukamenya ukuntu bashobora kuba babigira. Ibyo byose nta na kimwe ku bwaje noba nzi, kandi ndi mu gihugu kurima ndabikunda, muga bisaba amafumbire, ibyo byose bisaba imiti, ariko ni leta irakwiye ko nayo yogira icyo ifashije kugira ngo tugere aho bifuza tworora ibyo bariko baravuga, kuko ibyo bihugu babyorora babifungura nibaza ko batari ku rugero twe turiko babishizemwo imitahe ikwiye. Ariko umukuru w'igihugu arimo arabivuga ko bikorwa aho ngaho mu Burundi. Ubwo muramutse mwegereye leta nk'uko muvuga yuko mukeneye kwibafasha, mukababwira ibyo babafasha, ariko mugashyiraho akanyu ko kugira ngo mushake umuti w'ibyo bibazo, ngira ngo byakemuka. Ni ibi turimo urumva, nibaza ko turiko turatera akakamo, nibaza ko batwumva kumbure ejo, ngira ngo nk'uko leta ari umuvyeyi wa bose izogira ico ikoze kugira ngo natwe dushobore kuronka ubwo buryo, twigisha ukuntu tworora imisiba n'ivyo bifyera byose, kuko uwo mugambi nibaza ko utarageraho abanyagihugu twese dushobora kuba tubona gushika iyi saha. Sinomenya ngo mbega ni hehe bavyorora ivyo vy'imisiba vy'iki, ni ikintu numva nyene cubari mukuru w'igihugu nyene. Okay, urakoze cyane ku bitekerezo byawe utanze Chrétien Claude. Ego, ndabashimiye namwe ku karyo mwampaye kuri iradiyo Gahuza Miryango. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mbibutse yuko iyi mwumva ari insamirizi ya BBC Gahuza Miryango, ikiganiro Imvo n'Imvano, mukurikira kuri FM muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bukavu n'Igoma, mukurikira kandi kuri FM kuri Kisoro FM muri Uganda, mukaba mugikurikira kandi no kuri internet kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook kuri BBC Gahuza. Undi turi kumwe ku murongo ni Dionese Matovu. Dionese Matovu, wowe uherereye he? Bujumbura. Bujumbura. Ngaho nawe waratwandikiye ushaka gutanga ibitekerezo kuri kino kiganiro, umwanya n'uwawe. Ikibazo nyene cy'ubukene nicyo kiturembeje. Icyo kibazo kimeze gite, cyifashe gite? Nk'uko nyene muri rusange ikibazo cyifashe no mu bindi bihugu, nuko nyene kubera ko murazi yuko ingwano ya Ukraine yateye ibibazo byinshi cyane, ni nabyo biriko biratugaruka kuri uno munota. Ariko se mwebwe byifashe bite, mukennye iki? Muri rusange ubukene turimwo buri hose dufate hagati mu gihugu. Ubundi wowe ubusanzwe ukora iki? Ndi umunyeshuri. Uravuga ko mufite ubukene, ese ni ubukene n'inzara? Mufite inzara, nta byo kurya mufite? Ese ni ubukene buturuka kubera yuko ibiciro byaduze mukaba mudafite amahera akwiye yo kugira ibyo mugura? N'iki biraturuka kuki? Uravye hanini activite zose zikorwa ziba ziri kuri energy iva ku gitoro. Ziva ku ngufu z'igitoro? Ego, ni ukuvuga iyi gitoro nyene gisa n'igikena gatoyi, harabaho ibidandazwa bimwe bimwe bitegerezwa gushika aho byari bitegerezwa kuja, hakabaho nyene n'ingorane y'abategerezwa kubigura, urumva habaho nyene iduga ry'ibidandazwa. None ukaba ubona yuko icyo kibazo cyakemuka gute? Iki kibazo nyene kizokemuka bivanye n'imizi yacu aho cyaturutse. Aho ni here? Ndavuga ku ntambara iriko iraba muri ivyo bihugu vya Ukraine na Russia. Reka duhe mugenzi wawe Rodrigue. Rodrigue, uratwumva? Ndakumva neza Fere. Witwa Rodrigue Irakoze? Ego, ni Rodrigue Irakoze, mperereye i Bujumbura mu Burundi. Aha, ngaho nawe tanga ibitekerezo byawe Rodrigue. Ego, nanje ngerageje kugaruka kuri iki kibazo kihari c'ubukene bufatanye n'iduga ry'ibiciro mu masoko aha mu gihugu. Jewe rero sinemeranya na bamwe bavuga yuko ataduga ry'ibiciro ku masoko rihari, kuko ababivuga kumbure aho bahagaze canke ubushobozi bafise, ntibumva umusonga w'umunyagihugu muto ariko arakoma induru avuga yuko ibiciro biriko birazamuka.
y'ibiribwa cyane cyane bya nkenerwa. Nicyo gituma ufatiye arabifatanya ntemerana nabo babifatanya n'intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine ituma ibintu biduka. Nivyo ndavyemera kuko batubwira ko ibitoro dukoresha hano ariyo biva. Ariko kandi none kwigihe n'ingano iyo ntambara itari bwabe kwigihe iyo ntambara itari bwabe ibintu byakomeje kuzamuka rwose. Ikibazo kiri hehe? Nuko leta rero je mbona ko nimba umunyagihugu avuga ko ibiciro bizamuka hanyuma leta ivuga yuko atari byo, ikwiye kutwereka kubeshuza umunyagihugu avuga ko ibiciro bitari kuzamuka cyane. Ariko se leta ivuga ko atari byo gusa, leta igaragaza impamvu bizamuka. Nivyo navuze ko igaragaza impamvu bizamuka, ariko ikabifatanya n'ihindagurika ry'isi cyane cyane ku biza isi yagiye iracamwo harimo n'intambara yo muri Ukraine. Ariko nkagaruka inyuma, kubera iki imbere icyo kibazo kitaraba ibiciro byakomeje kuzamuka? Ariko je nkabona ikibazo kihari ko byoba byatumwe nuko leta yafashe ingingo yuko hari ibicuruzwa bimwe bimwe byahora biva hanze nko mu gihugu cy'Ubuganda bitemerewe kwinjira hano iwacu mu Burundi. Ariko bakavuga impamvu niba birwaye aho kugira ngo bize biteze ikibazo ubuzima bwanyu, ubona batabikumira? Sindabihakana kuko ntabizi neza ko babipimye basanga biragwaye. Ariko numvise nk'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi avuga yuko badashobora nko kwemera nk'ibicuruzwa biva hanze yuko byinjira mu Burundi, ngo Burundi si kuburiro ry'ibitandazwa biva hanze. Ico cyose ni kibazo. Ariko ubwo ntumuvugiye amagambo atari ubwo ntiyasobanuraga icyo kibazo cyagaragaye muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, na cyane cyane ikibazo cyagaragaye mu mafu. Si byo yashakaga gusobanura, avuga yuko bagomba kwitonda, ntabwo bashobora kwakira ibintu ibyo ari byo byose bishobora no kugira n'ingaruka ku buzima bw'abarundi. Ego nicyo yashatse gusobanura cyane, ndabyemeye. Ego nkomeje rero nkagaruka kandi ku ijambo ry'umukuru w'igihugu. Ndashima cyane imvugo ngereranyo yabivuze n'ubwo abandi babyakiriye ukundi. Nivyo uravye hari ibihugu bimwe bimwe kugibifyera n'ibindi binazimvye gose, ariko wewe yashatse kwerekana ko tutaragera ku rugero yuko ushobora kuvuga yuko indya zabuze ku masoko canke hari inzara, mu gihe abarundi bataragera kuri urwo rwego rwo gufungura ivyo bintu. Hagafatanya kandi ndabahe nk'akarorero kamwe, hari nk'inkuru yigeze gutambuka ku binyamakuru ku isi cane cane ivuga igihugu kimwe cyo muri Afurika kirimo inzara, aho bagereranyije yuko n'abanyagihugu bacu bari kurya ivu. Ariko se abarundi baravuga ko bashonje, barabyandika, barabitwandikiye, biri mu byatumye dukora kino kiganiro. Nivyo birahari kuko nanjye nemeranya nabo. Uravye ku masoko umuceri nk'akarorero, ikiro cy'umuceri kiri hagati y'ibihumbi 2,500 y'amafaranga y'amarundi hamwe n'ibihumbi 3,500. Urumva yuko atanaho byigeze biba muri iyi myaka 5 ishize. Ibiharage nuko, ibigori bigurwa hano biva hano hagati mu gihugu iwacu babishira ku mafaranga 800, ariko ugiye kuraba mu masoko bisanga 1,200, 1,300. Urumva yuko hari ikibazo cy'idamuka ry'ibiciro ku masoko kandi gikomeye. Leta ikwiye gufatira ingamba ikaraba icokorwa cihuta. Muri izo ngamba we wumva leta yafata nizeye, kuko ibiciro birimo birazamuka hose, na hano tuba mu Bwongereza ibiciro birazamuka. Ubona leta yafata izihe ngamba? Leta ikwiye korohereza cyane abanyamitahe, cyane cyane abinjiza ibidandaza bivuye hanze bije gusahiriza ivy'imbere mu gihugu bisanzwe bihari bya nkenerwa rwose bisanzwe binakenya mu masoko. Kagerageza no korohereza cyane kuraba yuko umunyagihugu mutoya ashobora kubishikira byoroshe. Ibitekerezo byawe ni ibyo? Ego, ivyumviro byanje ni ibyo. Murakoze cyane Sare. Urakoze cyane Rodrigue. Reka tujye kuri mugenzi wawe Claude Nduwimana. Uratwumva? Ndabumva cyane. Aha, wowe uherereye he? Ndi mu gihugu cy'Uburundi. Ahagana he? Ndi mu gisagara cya Bujumbura niho mba. Aha, ngaho Claude nawe duga ku ijambo utanga ibitekerezo byawe.
je igitekerezo canje ariho byinshi mpuriza ko umuvukanyi Faustin Ndikumana nk'umuhinga asanzwe yari umuhinga mu bijanye n'ibyo butunzi je nanje tuyaga tuganira ndumumenyesha makuru donc ndamenya ibitari bike bibera mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu. Hanyuma ku bijanye n'ubukene bwibonekeza cyane cyane ubukene bw'ibifungurwa biriko biraduga ibiciro kandi nta n'ibihari. Ikibazo ahantu kiri gihagaze ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ntitugomba kuja iburyo canke ibubamfu turondera ikibazo aho kitari. Ikibazo gihagaze ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ikintu mbona nuko amaraporo bahereza umukuru w'igihugu bamubesha. Ati gute twebwe twirwa ku mbuga tukagenda hirya no hino hagati mu gihugu turaganira n'abanyagihugu turabona ingorane zihari. Ubwo bushikiranganje burafise abahinga babishoboye kandi bavyize, ariko nta muhinga n'umwe turasanga kuri tere hagati mu gihugu ariko yereka abenegihugu ngo nibarimo uku nibakora uku, ahubwo baguma mu mabiro basaba n'uduze rugura asaba frais de mission kandi afise umushahara ahembwa kuko yeze igihugu aricyo kimuhembera. Noneho ugasanga hariho abantu bitwa ngo n'abamoniteur agricole, abantu bajejwe uburimyi ku mitumba. Abo akazi kabo mu minsi iheze hakiri itegeko ryo guhana aborozi bonesheje abarimyi, wasanga ari zo manza bamamwo ngo bagiye gukora amadevi vyononekaye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ugira ugwiza umwimbu tukibona imisozi y'u Burundi imirima ahiri yuzuye inkukura nta mikobe kihari, imirima iratwagwa uwurimye agataha uko yarimye. Turafise ikibazo c'ifumbire, ihinguriro rya fomi rikora ifumbire sagaseseshwa rumuri hirigwa ibibazo by'abarisha ifumbire gushika n'uno munsi ugasanga yarihiye kuzofumbira impeshi ariha mu kwezi kwa mbere, azi ko ifumbire azoronka mu kwezi kwa gatatu kugira ngo ivyo yateye atere impeshi aronke uko azobifumbira, agashikana mu kwezi kwa gatanu bigira vyere nk'ibiharage canke ibigori bigira vyere atararonka ifumbire. None ataronse ifumbire mu ayo mezi ya mbere, aho rero ikibazo kiba kiri rero ninde ikibazo aho kiri. Abo bantu bahamagagwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi mu bisata bibasukira mu ntara no makomine, ugenda muri ifumbire iraje kuza kandi itangazo risohogwa n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi. Mbere hari n'igihe azayongera ikiringo akavuga ngo turongeye ikiringo abashaka kurima bakeneye ifumbire, ariko ifumbire bakayiriha ntiboneke kandi bakabibusaba reka mbyumve neza Claude. Ubwo ni ukuvuga ubushikiranganje nibwo butanga iyo fumbire, ni nabwo bukereza iyo fumbire kwitanga. Aha, kuko iyo fomi rishira hamwe fomi rihingura fomi rihingura ifumbire rikukira ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ari nayo mpamvu ari n'ibijanye n'ifumbire ntabwo ari fomi itanga itangazo ritangwa n'ubushikiranganje. Tugatangazwa n'ukuntu rero abene gihugu bariha amafaranga akaja ku makonti ariko ntibahabwe ifumbire kugeza ubwo byarenze bitera n'isoni n'abajeje intwaro bavyinjiramo. Ndibuka ejo bundi umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yarageze ubwo yihagurukira arabwira muri fomi mu minsi 10 mudatanze ifumbire namwe bizabera ikibazo tuzohava tunabugarira uko muri babana. Urumva leta rero yarahagurutse, kuko nari ngiye kuvuga nibutse abatwumva yuko twagerageje gushaka umuvugizi wa leta y'u Burundi kugira ngo we muri iki kiganiro ariko ntitwashoboye kumubona. Ariko urumva ko wowe wari utangiye kutubwira yuko leta yahagurutse kugikemura. Yarahagurutse ariko n'inyuma yaho haracariho imyidogo, haracari ibibazo. Hariho nk'eyi baciye batanga nk'ubu ugasanga nk'umuntu yarihiye imifuko 200 bivanye n'imirima afise canke 50, ugasanga yahawe iyidakwiye yarihiye, bakamubwira ngo yindi murindi niyo barindiriye nayo kwiza n'umunsi ntabwo iraboneka. Nk'ubu mu ntara ya Bubanza hari hirya yejo kuwa mbere nabonye abantu bariko baridoga bavuga ko kuva bariya ifumbire mu kwezi kwa mbere kugeza uno munsi mu kwa gatandatu umufuko n'umwe bararonka kandi n'amaresi bariye ko bakayerekana. Ubwo ikibazo kiracyariho rero. Ikibazo kiracyariho kandi kiri ku mpande zose, haba ku bahinga bavyigiye bategeza gukora akazi kabo, haba ku ruhande rw'abahingura iyo fumbire. Hari ikibazo kuko uno munsi umwenegihugu bo bari tayari
amatongo n'ayabo barashaka kurima. Kandi ikindi kibazo aho kiri ni uko abafundi b'indimo ntabwo babahabwa. Nibyo turumva kamo ku mukuru w'igihugu arasaba n'abarundi mwese muje ku kivi, turakeneye ko umwimbu wiyongera, umunwa wose uronka ibyo kurya, uronka ico utamira, kandi n'umufuko uronka amafaranga. Cyari civugwa ciza, ariko uno munsi vyankira he kugira ngo turonke umwimbu ukwiye? Uno munsi intambamyi irihe? Kubera ko abafundi baguma mu biro ntibasohoke baje ku rubuga birirwane n'abanyagihugu bamwerekete aha uharimye cyangwa iritongo ryawe, kuko base n'ibipimo bapima ubutaka bavuge ngo buno butaka ntubuteremwo ibiharage buteremwo ibiraya, buno butaka ntubuteremwo ibijumbu hatera ibigori n'akarorero, kuko nibo bafundi babyo, nivyo bakora n'abahinga babo. Ariko ibyo byose bano bafundi nta na kimwe bariko barakora. Ico bakora gusa baricara mu biro bagakora raporo z'ibinyoma, bagaca bahereza umushikiranganji nawe agashira umukuru w'igihugu mu nama shikiranganje ngo ibintu byagenze neza. Hari ikigo ngaha citwa Istebu gisanzwe gikora ubushakashatsi, mu gifaransa bita statistique, bakiganya ibiharuro by'uko nta bantu babayeho. Birantangaza kubona ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi usanga bidahuye n'ibiharuro bitangwa n'iki kigo ca Istebu, kandi bose bakorera leta imwe, bose batwaga mu gihugu kimwe. Ucubona ko hariho ikitagenda neza hagati y'izi nzego zibiri. Ariko bashobora bati ubabeshe ninde? Ubwo tugirirwa amahirwe yo kubona abo mu bushikiranganje bubijejwe, tuzabaha umwanya kugira ngo basubize icyo kibazo cyawe. Ngaho duga ku ijambo urangiza, hanyuma dutanga ijambo ku bandi. Ikindi kintu nshangarukaho nkavuga ni kijanye n'ico mu gifaransa bita mécanisation agricole, ibijanye no gutunganya gushasha twisunze ayisi igeze, ibijanye n'uburimyi. Ni gute uzobwira abarundi miliyoni 12 muri abo bantu ibice 90% bose n'abarimyi, 10% nibo batarima? Uco babwira ngo nibarime barimishije amaboko mu gihugu kitagiramo amataragiteri. Turafise ama espace manini ari vide, turafise ama espace manini ni ukuvuga ubutaka budahingwa. Ubutaka butarimwa. Turafise nk'ikiyaya ca Rusizi kirimbuka cyane kuva dufata ikiyaya Cimbo kuva Inyanzarake gushika ku Ruhwa, ariko ico kiyaya usivye agace gatoyi kari muri komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke, ibindi bice byose ntabwo bitunganijwe, nta miserege yo kuvomera imirima, abantu barima rimwe baronse imvura bayibuze bagataha. Kandi ikibabaje ugiye mu cyo kiyaya hari amazi menshi. None ni gute ushobora kuvuga ngo ugira ugwanya inzara utarashiraho iyi mécanisation agricole abantu bavomerere? Ubazanira ibintu byo kuvomera, ubazanire n'imashini kuko n'amafaranga nibazikote, ariko barongo bazikote. Je nk'ubu ndazi umurimyi uwo mu ntara ya Ngozi yashitse no mu Cibitoke agiye kurondera imashini arayibura, ashakiye kota kugira rimisha. Umva nta n'amataragiteri tugira. Ni gute zogwanya inzara turiko turarimisha gasuka kagafuni? Ibyo ntabwo bishoboka. Ariko ibyo nibyo umukuru w'igihugu nawe mu gihe yahuraga namwe abanyamakuru aho ngo yababwiraga ati turahimiriza abatunzi, abantu bafise ubutunzi kugira ngo bahaguruke bazane ibintu nk'ibyo ngibyo bikore bifashe igihugu. Turacyafise ikibazo nk'uko nawe nyene yamabishikiriza nyakubahwa mukuru w'igihugu, turacyafise ibibazo ngaha ku bijanye no gusonera ibintu by'umuntu. None ntabo tubona babizana ukumva ngo yahombye mbere agaca asubira inyuma canke akaza akaburagizwa. Ariko ibyo si byo yababwiraga. Nge ndibuka n'ijambo yakoresheje, ijambo avuga ati hari abababonamo yuko aba batunzi bagiye kubakuramo amahera, atari ko ngewe ndabaheka. Niryo jambo yakoresheje. Urumva atarimo agerageza kureba uburyo yabakurura kugira ngo bafashe igihugu. Afise icifuzo ciza kandi ndamushigikije 100%, ariko ndamusabe nk'umuvyeyi protokole yiwe ayisubireko, kuko ni benshi jewe nzi basabye umubonano kugira babonane nawe bamubwira ibibazo ariko barahura nabyo nk'abari muri diaspora mu mahanga bariko barazana amafaranga yabo hano, ariko ukari usanga bariko barababanira kugira bamushikire naho ariko kandi yashyizeho ahubwo n'utuntu hirya no hino ahantu bashobora kumwandikira ababishaka. Nuko wenda yavugaga mu rwego rwo kurwanya ruswa, ariko yagaragaje, ndibuka igihe kimwe muri iki kiganiro cy'imvo n'imvano nigeze no kuvugana n'uwari ushinzwe
itangazamakuru mu biro bye aravuga ati umukuru w'igihugu ntiyanahinduye telefoni ye ni ya yindi ya kera, umushaka amwohererezaho mesaje akamubona. yarayihinduye kandi yaje kwihindura mu nyuma, ariko kandi n'utwo dusanduku nibyo turahari, turatubona hirya no hino, hari n'aho dushika tugasanga ntitugira ko ni gufuri, ntabwo twugaye, ubuse wumva hari security yari kuri utwo dusanduku. Ubu ndafise n'amakenga cyangwa impungenge ko n'ivyiyumviro bashiramo tujya dusanduku bitakimushikira, kuko akarore n'akavuba ku makuru yaciye kuri radio BBC nyine muri nondwi kuri radio yanyu, mwarumvise ko hari abantu bo mu Gishora abatimbo bagomba kuherekeza umukuru w'igihugu mu birori byagomba kubera i Dubai. Ku munota wa nyuma barabahagarika, barasaba amafaranga yabo bayasubizwe, n'ubu batarayasubizwa, kandi n'uwo bahagaritse ugiye kubireba ntabwo yafite uburenganzira bwo kuhagarika, kuko umukuru w'igihugu nawe yisabitse abantu zojane. Ariko se ntibasobanuye impamvu, kuko ubushikiranganji bushinzwe ikigega buvuga ko kugira ngo bwishyure umuntu bagomba kugaragaza aho baguriye ibintu, za fagitire. None batazifite urumva nawe atari ukubarenganya? Ico kirumvikana, ariko tubanze dutahure mbega bariya abantu ni bantu ki? Bariya abantu ni abanyagihugu basanzwe bo kuri nivo, ntuvuga ngo nivo yo hejuru, batamenyereye ngo amafaranga nzoja gusaba nzoyasaba yansubize, reka nsabe facture, amayinite ndayaguze ndasabe bampereze facture. None nk'amapasiporo se ninde atazi ko pasiporo igugwa ibihumbi 235? Ico ni igiciro ca leta. Oya, ibyo barabizi, ibyerekeranye n'ibifite amafagitire leta rwose ntabwo yanga kubyishyura, ariko nabo kubera ko leta nayo irabibazwa, iravuga ayo mafaranga mwatangiye iki kandi nta cyemezo mufite, babyitwaramo bate? Erega umwanya ujejwe ikigega we nta kosa afise, kuko asaba ivyo nawe azokwerekana ko amafaranga yasohoye. Ariko ufise ikosa n'uyu muntu yabahagaritse ku munota wa nyuma, yabasubije amafaranga, uyu yagomba kubihanirwa. Ibyo nabyo nibyo barimo barasaba umukuru w'igihugu, naho barashakisha uburyo nabyo byakemuka. Nibyo rero ndiko ndakubwira ko n'abagiye kumushikira ibyo yabasabiye ko bitarakorwa. Ni ukuvuga iki rero, kugira ngo ikibazo cy'ibi biribwa birengeje urugero bw'igiciro bishobore gushigwa hasi, birakenewe ko abajejwe intwaro babihagurukira, kuko hari ibintu ubona ko bidakwiye kuduzwa ibiciro. Ndaguha akarorero, icupa ry'inzoga rya Musteri ikorwa na Brasserie ngaha mu Burundi, uraja ku kabutike, akabutike gasanzwe apana akabare keza, butike ugasanga yigurisha 2,500, kandi Brasserie kavuga ati twe ntitwadugije ibiciro n'amafaranga 1,900. Ariko aho hantu hari abatware bahari, kuri cyo dahanwa uwo muntu. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Reka mbere y'uko nsubira kwa Faustin Ndikumana turimo turangiza kino kiganiro, mbanze mwumvishe ibyo umukuru w'igihugu nanone avuga byaba igisubizo cyafasha cyane Burundi kuva muri iyi manga abona yuko bwaguyemo. Rijya barabara ry'indarayi mukazobona rishinzwe, muze mumenya ko Burundi bukize. Hajya n'urugamba turiko washaka, kuko hari n'abavuga bati Burundi dupfuma tubima amahera ntituyabaye, hari habayanyimwe nagiye kuyabasa, ati ngaho baca birabira hirya, kubera iki twoca dutunga ntidusubire kubasaba. Bijya rero twaciye dufata ingingo, maze kubona ko badashaka kuyampa, dufata ingingo ko Burundi butegeza kuyubakira. Hari baranadutwenze bavuga ngo amahera ngo hari amahera mufise, turayafise nyene. Cyo itwa mwabonye ubu twamaze kwiga amahera azoja kubaka ibarabara ry'indarayi niyo menshi cyane, kuko rujya n'urukiza dufise ku Burundi, kandi ivyigwa gushika Igitega aho twarabihejeje. Ubu turi muri processus ya appel d'offre y'abubaka, kuko muri Tanzania aho bageze kure baza, nuvuga yuko natwe dutegereza gutangura kuryubaka. Ubu rero turi muri processus ya appel d'offre, kuko ntibizonagora kubera Tanzania na Congo twese tubikorera hamwe,
novuga yuko baca babandanya babikora neza kuko ntitwoza kuvanga amasosiyete gutya kw'ibarabara rimwe ibara ryoca rigwa nico gituma turiko turajista ibiciro turaba hanyuma kuva Gitega Bujumbura Buvira Kindu ivyigwa naho nyene baramaze kurondera abadukorera ivyigwa ku buryo iryo barabara ntiryabaho ndabwije ukuri uzaba ari umutahe ukomeye ku gihugu bambwiye yuko kuva Gitega gushika Dar es Salaam n'amasaha 11 cawumva amasaha 11 umuntu azoja kurangura Dar es Salaam cayigarukira makontenera zira rimwe ari menshi cane ku buryo ibintu bizoba bizimbutse. Aha, Faustin Ndikumana, urumva umukuru w'igihugu ibyo avuga nawe ubyemera? Icyo ni kimwe mu bindi none ivya transport ni ikintu gikomeye ku Burundi ari igihugu kiri enclave igihugu kidafise umuhoro gishikana kw'ibahari kugira iryo barabarize rifasha iryo barije gukiza ariko mugabo ntawe uvuga yuko iryo barabara ritaraboneka Burundi butova aho buri oya ni ibihugu byose byakize kubera byaronse barabara ry'indarayi oya hari amapotentialite ngahari mu gihugu n'ubu buri nk'ubu Kongo yinjiye muri aka karere nitwiga ivyo twoba turakora by'amaserivisi n'ibindi bishobora gutuma igihugu kizamuka ingorane nuko tuguma twiyumviya yuko uburimyi bwonyene aribwo buzodukura mu bukene nabwo nyene tutariko turabuha uburyo n'ubuhinga bukwiye tugaca tubwizitirako hakuvuga tuti ahubwo tugwize iyindi myuga isahiriza uburimyi ibisagara bize biravuka buhoro buhoro abantu bakora iyindi myuga nibaza yuko ico ca desankaza coco tukivuga kuva kera uravye ubundi aho buri mugabo sico twovuga ngo kitabonetse ngo Burundi ntibuzokwigira buva aho buri nyakwa kuda abantu ngo ni kera itacukuwe bitaba kuno igihugu kirashobora kwitunganya kiramenya ingene kibaho hariho n'ibihugu rero byabifise akavyo biduha nk'akarorero byo byabifitseko mugabo chemin fer yoyo urumva mugabo kuvuga ko amahera avuye mu Barundi gusa gari ya moshi amahera avuye mu Burundi gusa simbona iyo bavuye tayo mbona jewe kuko ariko aravuga ko aba yagiye kwaka bayamwimye ati rero nta handi turebera ibyo kuvuga ngo bagiye kwaka bayabwiye urumva igihugu kiragenda igihugu kugira ukiro nk'amahera kirafise inzira bicamwe umuntu abango nagiye kwaka baranyima nko muri hariho amaprocedure abapartenere ntibazwi isa y'amabanki mondiale canke n'ibiki canke abagira investissement privé partenariat public privé ibyo rero by'ingene amahera aronderwa mu makungu birafise ingene bikorwa utaronse ubusubuwa yuko byanse canke wabuze kuri utoja n'ahandi ico ni kintu cigwa ngira notanga mugabo sico turakivuga yuko bavuga ngo abanyimye ngo bakwimye kugira bya nje dutera imbere n'ibindi bihugu biraronka amahera hari iterambere riko raronderwa kw'isi ibihugu ibihugu byanye bikenye mugabo bikava mu bukene wowe rero urumva yuko yakomeza agakomanga n'ahandi yoya amahedni sinawe umara ubushikiranganje leta birafise ingene bikorwa kumena vuze ko coba ikindi cigwa n'ivyo ubanza gukora nawe kugira ubironke none ugiye muri banki naco bagusaba n'ivyo ugiye gusaba barafise n'ivyo bakubwira ati none bimeze gute witunganije gute samara ntibaca batora ngo akira ariko urabona ibintu byakorewe mu rwego rwo hejuru ku rwego rw'umukuru w'igihugu ubundi nibyo byari bikwiriye gutanga n'icyizere ku bimanuka hasi umukuru w'igihugu ashobora no guhinduka mu bwo Burundi bwamara Burundi hariho leta nyene uko yubatse n'ubushobozi leta ifise na guverinance na capacity igihugu gifise nyabwo ngo bimye umukuru w'igihugu oya hanyuma ikindi rero kuko turimo turarangiza umaze kumva ibyo abaturage cyangwa se aba banyagihugu bagiye bavuga bose bifuza uko ibintu byakemuka mu Burundi wagiye wumva n'amagambo umukuru w'igihugu yavuze turimo turarangiza ubu ngubu umuntu yabwira iki kuko abarundi biteze kureba ikintu cyose cyabakura muri aka kangaratete abatwandikiye bari benshi cyane ntitwashoboraga bose kubaha ijambo ariko benshi batwandikiye bashaka kutubwira akababaro kabo mu buryo turangiza kino kiganiro ni ikihe cyizere wabaha cyabavana muri iyi manga icyizere ubwa mbere novuga ati je novuga nuko igihugu cy'Uburundi kirakenye
kandi kuba ko ari cyanyuma si ibintu biteye isoni n'ibintu bisanzwe n'ibihugu n'ibindi bihugu byarakenye mugabo birava mu bukene kandi ikindi novuga gikomeye coba nuko utangura kubishaka ryo kumenya ati ko dukenye none birashobora ko tubivamo tukabona ko dushobora kubivamo. Hanyuma ikindi nuko tuza turafata ibyo twakoze tukiga ingene tuza kwifata mu ntumbero. Nk'ubu ndakubwira ati none turi mu bukene, ejo bundi mu kwezi kwa11 harabaye inama mu Rukokoma mu Kigobe ijya kuja abarundi benshi, abanyepolitiki ariho bari, abahinga, abarundi bari hanze, abari ngaha mu gihugu bafite ubuhinga, baratanga ibiganiro, haraba baradeba, baratera ibintu byoje inzira imwe. Ishusho turayifise, ahubwo rero tuje kubikorwa. Nico je mvuga kuko umaze kwicara ukavuga ibi nibi nuko mbona umengo duhejeje amanama mu Barundi tutatugenda ngo tugasubira muri bya bindi. Mugabo nk'iyo ya n'inama muri Kirundi ibitayinuze ya recommandation yarasohotse, sinumva ngo ngenda yasomere ngaha yose. Mugabo kwicaraho nyene iminsi 3 n'umukuru w'igihugu ari hari adasohoka none inzira ni twari twazitoya, ahubwo leta ije imbere rero abanyagihugu babone ibihinduka. None uko ushobora gusanga izo nama ziheze ibyo mwumvikanye kuko icyo gihe nawe wari urimo, none ibyo mwumvikanye ntabwo birimo birashyirwa mu bikorwa? Oya, urumva deja na recommandation turatazirindiriye igitabo ko kivamwo inja mu ngiro ingene haba kandi kubishira mu ngiro n'ibiratangwa turabona neza. Urumva nibiri nico gituma mvuga nti karoni n'ubwacu barenge turaguhindura cyane cyane mu nzego nyine nkuru zikavuga ati dufashe ibintu turafata intumbero. Ubu mu Burundi cyo muri ko nabona fedo ruteniyo dukwiye kurondera natwe modeli tiko turakurikiza ni ahantu urupapuro rw'inzira. Urupapuro rw'inzira duhera ku kirego urashaka kwandika ibintu recommandation ukavuga bitabukandika buke mu itono nicyo nari ngiye kukubaza rero. Tubwire nk'ibintu bitanu baheraho wagiramo inama leta. Icyambere ni ikihe, gikurikiye ni ikihe, nka bitanu? Turaba inkingi nk'ubu inzira senete d'antre ubonye niyo n'intwari ibereye mu gihugu. Bwa mbere kurwanya ruswa n'intwari ibereye ni leta igendera ku mategeko. Icyo tutaragikosora naho abantu borara baravuga iki nta gishobora kuvaho kiri. Iyo ni idirisha rya mbere. Idirisha rindi aho ngaho gato mbanze nkubwire, umukuru w'igihugu we yavuze ko we abona ahubwo ko yagira inama nshingamateka icyambere babanza gushyiraho akaba ari kubanza gushyiraho umutekano. Abantu bashinzwe umutekano bafashwe neza. None intwari ibereye iyo imvuze intwari ibereye administration n'ivyo yabiriye kuko intwari ibereye nico gipolisi nyine kiriko kiracungera umutekano. Intwari ibereye ni administrative ni economique ni social. Urumva nuko kugira rimwe muri aka kanya wampaye nibyo kabisa. Komeza ubwo nabyumvise ko mubihuje nacyo. Inzego zikomeza leta n'intwari ibereye icyo cyambere gikomeye. Hanyuma kigira kabiri fenêtre kurikira nuko leta irondera uburyo nk'uko abandi baburondera kugira ama infrastructure abanze asubire kuri nivo nziza. Ibi bikorwa remezo ivy'amabarabara ibintu byinshi bikene gukorwa, ibyo si ibintu umuntu leta iragerageza karondera amabara nayo bari mataya yo mu migenderane. Ibintu byinshi bikenewe izingomero ziteba kuboneka umuyaga nkuba ngo uboneke kubona abantu biyungunganya igihe ibikorwa remezo bimeze neza. Icyo ni ikintu gikomeye. Icya gatatu kindi biri nk'acyo kimwe gica kihutira ni indero, uburezi, kwigisha abantu biko birasubira inyuma. Burya ubutunzi bwa mbere igihugu kigira n'abantu bashoboye bafite ubuhe buhinga biga amashuri ayahe. Abo dukeneye tubarungika kwiga hanze turagira ngo bagaruke gukorera igihugu. Abo tudafise ubu turabarondera hanze ngo baze kwigisha abarundi ngo babigire ko. Urumva ni ibintu rero ibyo bintu bitatu je ndabona ko ibyo indero no kuranga n'abantu batunganye n'ubushakashatsi n'ibya infrastructure nico cy'intwari ibereye. Izo nizo niyo madirisha yo kwinjira kuko byose ngo uburimyi n'ubworozi ngo amamine ngo ibiki ibyo bintu bitatu utaze ko turabigira. Izo mine uri kurazigira atantwari ibereye ihari hirirwa haratangwa amasoko nabi ukabona ayo contract yasubije inyuma. Amabaraje akubakwa agacabomoka ngaho turabibona. Urumva ya ntwari ibereye itabonetse naco tuzoshikako.
uri kuravuga ngo abantu batera imbere amabarabara adakwiye ngo bahanahana ibidandazwa urabona n'ubuhonye n'amabara kubera yasubiye inyuma n'amamodoka ingene agenda n'iki n'ibyo birashobora kudindiza ibidandazwa ingene bihanahana ugasanga biriko birazimba tureke n'ibijya biva hanze n'aha mu gihugu hagati nico ita umuyaga nkuba ushaka gushinga salo do kwafire hariya anye umuyaga nkuba udakwiye utahari hari imigambi myinshi abantu bokwiyumvira muga kubera umuyaga nkuba udakwiye canke utabuhari ugasanga ntibikunda indero wewe uri kuragira amami ndashaka kuba ndafise n'abarundi bangahe bize economy miniere bize ubuhinga bashaka kunegosia ibintu bagira gute ndafise abantu bakwiye abahinga ibihugu biteza imbere urabizi bitezwa imbere nabo banyagihugu nayo amatekinoloji yabo nabo bahinga bakora indege bakora iki none igihugu bitera imbere gute so ubuhinga bw'abantu ibyo rero ni ibintu wenda bishobora gufata igihe ariko nk'ibi byihutirwa muri iki gihe cyihutirwa abarundi barimo bararira bati dufite ubukene ibiciro birazamutse cyane icihute we intwari ibereye kurwanya ruswa ngo ni vyakure we kurwanya bariko barasahura itunga ry'igihugu iryo nyene ryotumye ivyo bikorwa ico gishobora kugishira kure gutanga isoko nabi bakora ibintu nabi cyo kugishira kure gaferi ivyo birihuta nivyo nyene ico nyene navuze cihuta ni uburyo burondegwa na leta ayo madovize yabuze nishaka gukora ikintu kimwe atabonetse hariho nabwiye hari ico bita amahera ingene arondegwa ishobora kuyimfashanya ishobora kuja ku isoko ry'amahera ushobora kwaka amahera kuma udashobora kugira ivyo nk'uko ibindi bihugu ntivyokunda igihugu kimaze kugira crise de trésorerie kirarubanza cyasagasaga amahera hama kigakora ivyo bikorwa arayo tishobora gikishura mugabo ntushobora kuguma hahandi amahera ari birihuta l'argent frais niko bayita kuja mu kigo ca leta muri banki centrale kugira amadovize aboneke none ivyo exportation zotangura kuzironka ryari zigwira nivyo nyene nabivuze. Ndagushimiye cyane Faustin Ndikumana ku kiganiro waduhaye hano mu Mvo n'Imvano. Urakoze. Urakoze cyane, reka nshimire ndetse n'abantu bose baduhaye umwanya wo kubaza ibibazo nisegura cyane kuri benshi bashoboraga kuba muri kino kiganiro ariko kubera umwanya ntabwo twashoboye kubaha ijambo batubabarire. Reka tubizeze yuko nitwongera kubona akanya abavugizi ba leta bakemera kuza gusubiza ibibazo byabo ubwo twakongera tugakora ikindi kiganiro. Hagati aho reka nshimire mugenzi wanjye Paul Mason twari kumwe hano mu buhinga bw'ibyuma, nshimire na Ali Yusufu mugenzi bamfashije gutegura kino kiganiro, mwari kumwe na Fenenga Kwaya nakagaruka kuri BBC gahuza miryango mu karere k'ibiyaga bigari Mbonimvano muri Afrika Mbonimvano murugimbaho Mbonimvano uzwe n'uyizi Mbonimvano no